ntashobora gufise ubu rero yaramaze kugenda gusaba irembo Benzi aragira yagiye yagiye gusaba irembo aragira turi kumwe turi Igitega aho nakubwiye twari kumwe na n'ujya mu fiancé wiwe turi nawe comptable wa umukubito n'ujejwe ibigazi abantu bari bahari ava bwa mbere gahere twakorana uko ngira ngo ngapanga uko mugabo no musara umuntu amupangira akaza amubwira ati uno musi ivyo byatangiye kuva ari uko akoranya emission na son excellence urabona nk'ubu haje Vestine na Dorcas ikintu kibabaje uno munsi balvera bande bariko barapostinga bavuga bati comment est-ce que muri ko muravuga abantu bamwe kandi harimo nabandi baririmbye y'abarundi amapage yose muri ko murashira ko Vestine na Dorcas hariho ba Alvera hariho ba Ipendo ba Divine Light bose hamuko muraba nta mapage ariko arabashira Ravyo ivyo byerekana yuko ari hano hagwaye uribuka show ya Christopher ya Rotrante ngiye twasemereye ati kizire kazirizwa yuko uwo muntu aza kwikorana concert nga erega uno munsi vyitwa yuko naho enda kwereke yari umurimbyi dernièrement yasanze inbox ama audio menshi nk'igihumbi uguma mvuga ugumuguri iki mfite inzigwa namubwiye ati bro this is the entertainment uravyumva no kugirira inzigo gute ndiko ndavuga ivy'imiziki yawe ahubwo nyene wa mugano utari kuramuvuga ntabantu ntamwibagira muga plus umuvuga ati wewe akazi kawe yeka aravuga ati ngumaze amezi abiri ama media yose uvuga jewe namubwiye ati sawa merci beaucoup c'est-à-dire umaze 2 mois ndiko ndakuvuga umaze 2 mois hari ama contenu sur ton bati uraza abantu bifuza yuko ndabavuga nabo Moharese yemera kambara urukareso gwirabura agafata imibi akarondera batune simbizo nazo mvuga cyari kuri amadega kugira nicare nganda mu depate ko mvuge nkujya mare nk'iminota ikigendo kibe gwiwe kwara ngara abantu ngatwe unshize muri caption content iduga yego bavyo gasanga je ndi muri caption cyo kimwe nuko wowe ukoresha uyigani Kazwa TV reka ndabaye ikaze ndabaramutse mwese muri ko muradukurikirana mwamwe hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi yambu cyane mwamwe muri diaspora simbiza atangwa kwikaze ntako ndamuha ikaze ariko muri rusange reka ndabahe ikaze ni ku mugoroba w'itareke 20 z'ukwezi kwa 12 2023 shuvuga mu gifaransa 2023 kandi kirundi kirakunda kugora abarundi kiragoye vraiment 2023 2023 yego we ndagonda maramaye yes ndabaha ikaze rero turi muri Kigarama suko Kigarama mu bihe vya Noel mu bihe vya Noel ngira ngo nibaza kumva abantu bari hanze bariko bararirimba bazovyumvamo yego yes kandi ndabaha ikaze ndabashimire mwese mukomeze kudukurikira ndababwire ngo big up sana muri ababosi bacu utaragira subscribe bigire utagira commentaire ugire commentaire uvuge ati ibintu byari bimeze neza canke byari bimeze nabi ubundi tubate hasi canke tubemeze simbizi yose bavumba yego mama you are welcome asante sana ani muhira ahari muhira bamaze kumenyera muri Kazwa nafa passer nagupostinze yego byo bigenda gute umuntu acavuga ngo niwe musohokana kivuga ati yego navuze ngo acamba ngo sigenda gutinya kubera ngo sigenda ntinya je kuri postinze ngo kubera ngo ngendana n'abastar ubundi abastar mufise image yahe mu bene gihugu kugira ngo tuvuge tuti dufise image ya gute mbo yari umugenzi wacu amasigaye ntinya ni vyiza ni vyiza wa gutinya kandi biratahuritse urumva ntinya mu buryo buri negative legacy bwabo kubera bo nawe siwe twebwe turi mu entertainment bamwe tuyifisemo uruhara yego nitangazamakuru naryo niribifisemo uruhara en fait monde ya divertissement yacu hari ibintu itigeze yubaka ko cyane cyane muri lo social yego hari ukuntu
tutigeze dutandukanya vie professionnelle na vie sociale kubera byose bigomba kuvangavangana burya umu artiste uzorabe umuririmbyi kenshi biramugora kwitandukanya biramugora gutandukanya ziya casquette ziwe ugasanga baravyitiranye ushaka kubona nk'umuririmbyi dufate nko muri video ugasanga yiteretse amacupa menshi y'inzoga ndaze baririmbyi ngatanzoga banywa yego barahati bifesi nanzoga anywa oya bifesi no mukizi kubundi bifesi nanzoga anywa Fabulove nanzoga anywa anaga peti higeze kuba gasara kitwa Berry Chris tubazamuka nk'urumuri kage nta nzoga kan umve yari vibes murajana hano mukabare ukubona ko manze energy bari he sa Berry Chris hariho abandi baririmbye batanzoga banywa ni benshi je ntanzoga anywa mona Walda mona Wamwe mivinyo. Manake. Ushaka nk'umuririmbyi muri video. Yiteretse ibikobwa nka 10. Yego. Sivyo. Sanga D1. None erega bari mu kazi simbi. None nk'ubu nka D1 par exemple gasanga yiteretse abakobwa 10. Muri video ariko. Muri video. Usanga kujya abafisi inkumi nyinshi muri video. Ko tufata yuko no mu buzima busanzwe ariko yanye nabayeho none bifata gute kandi abari mu kazi mvuze ati ndakubwira yuko itangazamakuru ryacu ntigigeze ritahuza abadukurikirana yuko hajya bari mu kazi afite n'ubundi buzima butandukanye none SIMBIZI nafise kibazo ntabona ama video gasanga nka D1 ndamuzi natabanye ngashaka usanga ama video yo karakuyatumura ariko aratumura itabe ugasanga iyo scene canke ivyo ikarakora yagomba kumera uko mugabo gaje usanga ari obligé gukora ivyo nk'umudirector akubwira ati iyi scene bisaba umeruko rero ari ukuntu rero bitandukanye rero vie professionnelle na vie sociale urumva gaje usanga bwa buzima bwo mu muziki nibwo bagomba gufatanya n'ubundi buzima bwiye bwa misi yose ugasanga rero wewe ushoboye gupostinga nka D1 abantu bacyakubwira ati sigaye ndagutinya kubera ntagutinya ngo ni kubera ngo azwi nabi cyangwa iki agutinya kubera we abona bijya nyene birimo abona hariya kubera ntigera ahabwa ubundi buzima bujya muririmbyi naje yibaza ko nanje kweri no muntu tumaranye imyaka ishika 5 tuzi naye yego arabona ko nosha mpinduka ngo ni kwa nifoto na Jena D1 yego kwera none wicaranye na Bibiliya muri Bibiliya yaravuga ati ntukicarane n'abacokoranyi uno munsi umuntu ari muri entertainment amufata nk'umucokoranyi vya vrai niyo casquette afise bazokubwira ngo abaririmbye ngo baguma ngo baravyara cyane none bifese amaze imyaka irenga 10 muri no muziki nta uramwagiriza inda ndazi baririmbye benshi ngaha baba habose ba D1 bose nabandi none mona ari umwana aravyara kwe tubaye baja muri ibi oya no uvyaye ntibari kwiye gufata ngo nabastari muri rusangi no vuze ati twebwe hari casquette bambika ba entertainer mugaba kibagira yuko nabandi bantu basanzwe ibyo babirimo ofati umuririmbyi cyagomba kuba karoro kabi k'ibindi bintu byose ugasanga n'umuntu akora muri entertainment haba gukora mu itangazamakuru byo mu muziki niki mugana nawe defo ndabitahura parce que branding z'abaririmbyi amazina yabo ubunini bwabo ntibigera babukamisha bigaca bituma usanga nta burorero buzima bigera baronka muri societe ari nayo mpamvu babona gusuburero bubi namba dufate nko mugenzi wawe yarumvise ati Semavumba atera indaba yaya abakobwa par exemple nuvuze ko aposinze ifoto turi kumwe stade bashabona ati bashabona ati tu vois wari bamenye yuko nuba yatanze nk'izo information mu entertainer yego hari inkuru zitangwa kugira turonke ivyo tuvuga turonke ivyo hanari ati vois usanga rero uwo muntu akubonye uri kumwe n'umuntu nakubwiye ko muri Bibiliya ati ntimwicaranye n'abacokoranyi none ati none minyone asigaye yicarana bajya abantu ibaze rero muri ico gihe wewe urinze ufata umwanya ukanshira kuri statut tukatisha yari yabuze ibindi binashirako ku buryo yoshira kuyo
sigura yuko nawe asigaye ameze muri ya groupe ya yamaze gushikanwa mu muryango tubasengere basi bakiza mugabo nivyo hari abaririmbyi benshi bafite uburorero bubi ndabizi oya simbizi ufite je gituma baririmbyi kandi rero byose abaririmbyi gusa jewe diye twaragiye ahantu yari mu nama umupetaraho nguru kw'Imana twaragerageze turamuyengayenga tupeti yoya mugabo ati je negeza kurarana umuntu erapamba yaratigita aragira eforo kugira yamane n'umuntu reka yarapa peti tuvyo twatuzanye twaje mu nyigisho twaje ugiribe icumba caje nyene none ko ikatamwidugani oya none mu girlfriend afise cyane ni muri abapeti usanga ari abana bo kwa nyina batamenyereye ko nkaje ndibana urumva siko ngo nuba nduzi Gitega canke nduze Magamba hari ngo ntangura gukora ibi sanzwe nibana mba mu nzu ya jenyine none nubundi nta maji rero abandi bapetero usanga namba bakwa nyina namba ari kwa se hiyo aronsera amahirwe gusa n'amatoya gusa yo kurongana je ndibuka mbwa ino gemira ni hataye irimwe abantu simbizi oya ndakubwiza ukuri urumva rero bya bintu babavuga ni byose no ivyo nibiri mu baririmbye gusa aba diaspora bahora baza umugabo agasohoka saa sita undi agaca yinjira saa 8:30 gata undi agadise birabaho je ndafise n'umukuze ndafise petit frère wanje ba muri Canada je yashe nizo yakino wasanga bana yaza gufite list gusa yararongoye nawe no mugore wewe usanga ari muri zo gahunda nyene namba karamuryoheye yewe wowe petit frère abana baba baravukana okay yego yaraza ngafise liste yaza manage umwe kandi rero yaguma kubwira ati mfise akazi kenshi ugasanga umupeti yavuye muri Canada ajino yambwiye ati bana jewe ndahaje ati bana we bisaba ucunyigisha ibintu byo gukamera byo kugira ibiki poa hayindira ko tuzokwiga nkabura akamana mfise akazi kenshi ega nakazi simbizi abyo to yarumva uno muzi mfise akazi saba abanyoni aba pitu umuntu umugabo birumvikana ari aba diaspora nta mwanya baronka w'ibyo kubera ari uvuga ati abagisibije muri entertainment nabari muri entertainment n'aba diaspora oya ndakubwiye example y'aba diaspora nabo sabaririmbyi nakubwiye example umu petit frère n'umu diaspora urazi abakobwa bakunda abantu igihe yahora azino atararongora yarafise programme saa 8 inyuma y'amasaha 3 haza irema kandi lundi mardi mercredi jeudi kandi apana zazindi nyene ngabyo none nuyo ncamvuga yuko nawe nari umuririmbyi no none bane ubwo sinova ko ari kimwe mu bifukamye mu nda abaririmbyi badatera imbere wumva amahera yabo batayamarira muri ivyo nyene sindakubwiye yuko bayamarira muri ivyo ndakubwiye yuko ivyo ni kamere k'umuntu nagwa example mu pete twaduganye su muririmbyi su muki nagera muririmbyi oya yari muririmbyi twaragiye amaze gukigitega imbere amukubita ubwo nyene mbona amaso aratukuye isura iciye sana rouge umunoho kaguma jugumira ati pete none ukwajumizwa niki timana nabonye igitanda tuni sibisanzwe igitanda twese toya ti harimo na douche none igitanda muhira ntabihari atoya ariko numusegetera ishuka nayibonye igikuvure ryaga ni sawa ati kandi matera numvise ifise hari matera zo ma hotel usanga ziriko ikintu ze igishashe none bashaka ngumufashike ngo tumuronderere umukobwa kumajugumira menga gwaye tangwara z'amanere yaguma meje bisambwe tunega peti wiwi umuntu ho peti namubwije kuri ugata ompete n'imyaka 20 afise ugatangura ivyo none sibizo uraguye je vraiment ingizi ka uri je ntarigera njamwe n'umusi no zina ry'Imana ne ubigenza gute babwire kugira ngo bavyumvireho bagenzi bawe jewe vraiment
je ndazi kwihangana yo nukuri ndakubesha wewe Simbizi yego ubundi wihangana gute ahubwo ni ngingo ufata wowe urihangana ni juste décision egaye mu bintu bya mbere ora twebwe par exemple je ndaguteye inkindo kavyara bishika n'ingoga biranyaruka shavuga ati Simbizi urabona ni bangaye barongoye je ndazi mu hari umudadaje twavyaranye yarongo afise inda yarongowe afise inda iyindi y'umugabo wiwe babana okay none ntiyarongowe avyara après nka 2 semaines agize mariage alors mugabo ntajewe ivyo bibaye nk'umugize mariage n'umukobwa afise inda wana nka mutima yuko inda yiwe yavuze inyuma y'amezi 3 ngira voilà ben bica binyaruka nka bica binyaruka nibanga none ndakubwira wowe ko ntazwi nko twavyaranye nta umuzi sumustar umugabo we nta umuzi sumustar babanyene urabyumva sasa mugabo nkaje ivyo ndabikoze ncamba karororo kabi oya urozi Simbizi none urumva ni kubera ntabo oya urumva bo ntibazwi nta ngorane muri societe mugabo jewe ndabikoze nkarongora mfate nk'umwatora nka nyina w'amwamikazi nkamutera iyindi ndama ngo ndamushize mu nzu bagacabona ati avyaye inyuma y'amezi abiri asha ubwo nyene bacafata babasani bagacabidutako pa tumeze uku kandi abantu benshi bavyara par contre saba star voilà nivyo rero urugamba rero turimwo hari abameze uko ntituvyanze mugabo abo nabo sitobwe twenyene ni societe niko abantu turabantu tout simplement turi mu rugamba rwo gutahuza yuko ntibatugume batujajinga muri ivyo bamenye ko n'abatarabaririmbye ivyo barabikora mu bisanzwe ni vyabose mugabo rero twebwe baca bagomba kubitubadika kuko mise le pire abarimvye bagoma baravyara bakunda gukoresha ijambo ngo turavyaragura naguhaye example y'abantu nka ba Bface bande atamwana numwe bafise none urabizi ko atabafise nuko Bface namwana Bface vraiment nakaroro keza unamuzi kwezi wewe mwenda kubeshe none ni example ndaguhaye nta mwana afise uri sûr mana yanje ashaka kumubaza none nk'ubozwa nk'umuntu iyi interview kwega abana umuntu yabazi ko afise umwana wa Bface akacabishira muri commentaire Jean Bface na mwana afise vya vrai ni benshi nzinga okay Master Land urigera umwana wiwe Master Land urigera umwana wa Master Land hamwe indirimbo yo ngaravuye kuri YouTube ntiragaruka Master Land indirimbo yiwe c'est ndabiraba mazi imisi turi mu Master twari kumwe no muri flambeau na basatu bose twari kumwe aho tutwashika mwana niko ndaguhereza example hari umwana afise urigera umwana wa Master Land bon ntawo ndumva mugabo usanga fi privé yabo amufise umaze kumwumva kwera abastari bose bafise abana ba Vin Smith turabazi Vin Smith afisa benshi gose Vin Smith benshi cyane jiragira afise umwe oya reka nagira no rya reka ujya abantu nzenye ujya wa Davina reka na Alvin harabo muzi nawe mutazi ariko arabe Alvin umukozi mwiza kandi tumukeze arazi kugiza abantu kandi avyara abahungu gusa vya vrai kandi vyibogara none zibanga he Simbizi bese mizje muga hari ikibazo ushaka kubaza yego iyo bavuze ko abastari batarongora impamvu abastari batarongora je nibaza yuko ari question ya assurance ubuzima ama revenu ni make reka oyasukuyangaje nivyo birafashe none par exemple sivyo twebwe uno munsi turi mu rugamba nko twabisabwa na nyine icubahiro yuko mu 2040 tuba twifashe kugira igihugu kibe ari igihugu kiba uranze ari cyo kuba wifashe kubudasegerereza dufate nka jewe dufate par exemple igihugu dufate je ndafise umuryango mbamvamo bon genre dufate na nk'ubu ndashobora kuba muhira sivyo nk'ubu mu mwanya uheze nariko ndatelefona mama ndamubaza yuko afise ingene yideplace uravyumva yaba nifashe nije nobaza mama ati nije mba cyeko ndamubaza ati urafite mama urafite ingene dubideplace nije ko ndamubaza akaba inshingano zawe uravyumva yego urumva mama bisigura yuko mama ntacyo ndamugoza ahubwo ngerageza kumuremurura you understand yeah aho nico gihugu tuyipfuza
uravuga impamvu rero abartiste batarongora gushika kuno munota icyambere nta assurance y'ubuzima bafise impamvu batinya kwiyangajaniya cyangwa batinya gukora ntibatinya gukora akazi kabo ni kajya nyene turaciga uno munsi turiko turapambana kugira dukreye amareve rindira gato taranciramo kwanza sawa turacyapambana kugira dukreye ingene amareveni uno munsi ubuzima sikera haba lo troc naguha ikijumbu kama mateke ngaguha iki ngagwiki uno munsi ndaguha umuziki ugira amafaranga c'est ça iyo soko ryo gushika kono munota nta mareveni ari direct ahari yamaho uvuga ati ndashaka kubaho uku kukwezi ninjizaya fasha umukobwa w'abandi nkamushira mu ndu ndashaka kumutunga kunuku niyo usanga ari kenshi abaririmbyi ari abakobwa usanga batonzwe n'abagabo b'aba diaspora benshi ari abahungu nabo benshi usanga batunzwe n'abagore b'aba diaspora niyo mpamvu uzasanga abaririmbyi kenshi ku murango baba baryamye kenshi abaririmbyi kenshi murango baba baryamye kugira mu ijoro aze kujya kuri video call urabyumva ugasanga rero none gasha babona umuririmbyi aratagase agira mu modoka nziza ibiri climatize kila kitu mwe ugasanga condition abayemwo ziragoye aho ivyo bintu biva biragoye usanga n'amabanga benshi ngane ko babayeho size baririmbye gusa aba youtubers benshi niko babayeho nkaje bigasimbizi je ko ntarabona umuntu yivolonta kweri ngo bambese ntibarakubona neza bambwirire umunsi bakubonye I know ndiko ndakubwira impamvu rero usanga bisha bikwamiraho ugasanga umuririmbyi nta kintu kiri direct avuga uti jewe ku mwaka ninjizaya ku kwezi ninjizaya mugajewe agahonye no nshaka kurengana je nshaka kurengana je iyo mvuga abastar kenshi ni reference kuri Alvin Smith Alvin Smith akora akazi kamwe oya ntakora akazi kamwe wowe simbizi ukora akazi kamwe ukora ubuzi bwinshi none kuvuga ngo babuzwa kurongora nuko ataburyo bagira eske nibo ushobora kubera iki baguma muri uwo muziki kandi abantu utabinjiriza nibo ushobora gukora umuziki none ntihari habizi Masterland si umuganga nibyo Masterland sinibaza oya Masterland ni umuproducteur ahubwo hari hamwe aba engineer harimo abaki nka Emerson n'umu engineer Emerson yize kubaka bantu bose ugasanga barize el project kugira back muri nunzenye muri kubera iki batokwiyumvira ku kandi kazi gashobora kubinjiriza gusumba wa muziki baronka ama evenement rimwe mu mwaka rimwe mu mezi angahe donc bakiyumvira ku kandi kazi mu bisanzwe hari igihe usanga kugira ngo bashinga imiryango barehe gukuma erega ikintu kimwe no kubwira bagira benshi hari igihe usanga umuntu ibintu yize atari passion yiwe ndavyumva mugato turarondeza simbizi ego ndakubwiye biraryoshe kuronderera muri passion nkaje par exemple ndonderera muri passion ni mpamvu sindanaruha akazi nkora je ni kanduisha vraiment ndonderera mu byo nsanzwe nkunda mbere kumbwira yuko nkajewe nsanzwe ndonde ivyo bindi babyita kwiyungunganya dabo hariho ya passion yiwawe usanzwe bijya by'iwawe nyene usanzwe uko ndi umuziki uno muziki wanje ku kwezi uranyigiriza ya uravyumva yego au gashaka bakazi professionnel kabarakazi ibindi navyo babyita ukwiyungunganya ko uno muziki wa mpaye no mafaranga reka ndondere imitaye nshire muri rimikash ndondere abantu bangaye bambara amajire bagira bakora bapambane reka ngure boutique reka ndangura amagi reka nurore inkwavu reka ndondere societe kana urabyumva reka ngira ibyo babyita ukwiyungunganya urabyumva urafata ijya passion yawe uyikuyemwe amafaranga ugaca uyatwara kwiyungunganya ni nkuko ushobora guhabwa umugore cyangwa umugabo mu diaspora akagushiramwe inote zikwiye hamwe iyo note kenshi ingorane yuko abartiste bacu iyo ronsa amahera cha prefera kuja kwirirwa mu kabari bashaka kumuhereza nk'idolari 1000 yego je ndazo umuririmbyi kazi aravura maranka amahera menshi ashaka kuba ni dolari 2000 ku kwezi kandi ava hanze yego n'ubu nyene no mu telefone ubu nyene cyambwiye ati ngo ndagusorore n'ubu nyene turi ngaha ku ma diaspora nafise umugabo mu diaspora afise noti nanjana uravyo agira modoka nziza agirwa bien ntarazwe muri rimvye kazi yibere ngaho kimya kimi kandi nta birenze oya
muginoti tuhaguma yegeranije yibera mu nzu nziza kwale alezi niwe adashaka kumenyekana canke ntashaka kuinvestisa mu muziki kenshi urumva umuririmbyi oya umuririmbyi kenshi kugira ngo atere imbere kenshi arigihe biva kuri we uri umuntu none arafise amahera yikobye umugabo wiwe yaramutiye mu n'ibindi abarondera n'ibiki uno muziki mugabo simbize hari ikintu ngaho nyene ukiri kuravuga abaririmbyi siyo tuba abakobwa canke abastar b'abakobwa ahantu bagirira ikibazo maybe mu kurya amafaranga nubwo atabazwe buke ntibibaza ko umwanya umwe ashobora kubabura aba diaspora canke abantu sinumva ko bari bakwigira imigambi niyo mpamvu ndakubwira ati muri ujya mwanya ubu mufise ubona uronse umuntu akwitayeho profite ukora imigambi yunguka urabyumva niyo target ufite niyo objective umuntu avuga ati uno munsi mfise mu diaspora mfise umuntu ashobora kuba yondoye $500 ku kwezi kumva bafise ibintu biharuye inzu ndayirihaya gufungura naya igitoro naya hari amafaranga buri kwezi ategerezwa kuza avuye hanze muri ico gihe rero uwo muntu uteza guhaterera igiharuro ukavuga uti ejo nk'ubu bihagaze ibi nzobandanya mbaho gute rero kenshi urumva ingwane iba mu muziki uko amafaranga aje niko agenda ashagenda direct kandi ikindi naco bashaka ubuzima ikindi nabonye abastar mugabo je hari kintu niyumvira ndiko ndaza mu gitondo ku kazi burya ubundi umustar je ndamutahura reka twivuge ku vya Vestina Dorcas bafite abastar n'abantu bari baguma bahura n'abantu bafite bagiye ngo bavuze ngo umustar ngo ntiyurira bus burya nta mustar ari kuri la bus franchement kubera iki simbize kandi abwiza ukuri wahuriye bus ibaze nka tuvuge nka Rinodi yuriye bus urazi ko buri amahoro kubera uri ngaho wese ashaka kumuramutsa ujye ashaka kumuvugisha umwe wese ashaka kumva yo umva biramugora nka Vestina Dorcas hariho nk'abantu baje biruka inyuma y'imodoka zabo bava mu buterere gushika mu Kamenge oya iyo hataba bajya ba security kari kuba kabaye n'imodoka bari kuyimena none wumva ubuzima bw'umustar ubundi butama bugora oya ubuzima bw'umustar oya twenga ntibirakomera kubera bagiye abakobwa bafise pa oya nibira twebwe nga biracoroshe kubera umuririmbyi ntaragira poids ikwiye kenshi ibyo biba ruguru fururi nk'ubu twari muri flambeau ego shaho ubwo nyine urumva twarabona neza yuko vraiment ruguru umustar baramushuhira menga ibujumbura mu mujyi wa stress kare none ko ba Dorcas nabonye babashuhiye sana hari mu buterere bariko bapfa kuri aeroport nese mu buterere none sawa ya mu buterere none ko bari vino ahandi hantu ushaka bushuhira abantu nabaje mu gasekebuye ndabe ko babashuhira no mu Kigobe nibaje mu Kigobe ari baze mu Gatunguru barabe ko bati kasha bafise umwanya twigire ku muziki wacu narabonye muri ko matera imbere barabatumiye muri rw'amahoro ni muri rw'amahoro byabereye Makamba show yari nziza ama performance yari bien mugabo nibaza ko yadominyicanye yari yakarabasase yakarabasase kabisa ugiye kuraba umuririmbyi ya performance neza canke ibirori ngene byari byorganije en général wowe as umuntu nzi ko azi byinshi muri entertainment wabonye performance ya mbere kwanza yari iwacu kubera twebwe nitwe nuko ngene genre ntimwashoboye kuyibona ko era ama evenement atatu en même temps yego twebwe twaririmba kubera ruga rumuri yego gwatsi igihugu ruzunguruka mu gihugu cyose hacaba evenement yo kuruzimya haro kuruzimya yego gwakiye Muhinga ruzimira imakamba muri no ruzimira muri sud yego twe twakoze indirimbo twakoze indirimbo y'urumuri rero igihe urumuri rwo rurazima umva haraba amavima menshi ama feu d'artifice babaki yego bon twere twaririmbye muri uwo mwanya inisho mukuru w'igare kararuzimya mvacha bavuze amafeu bakaturitsa ibintu ibintu mwene ibyo so nuvuga yuko performance ya mbere yari gwacu ko turabaririmbyi benshi twadugiye rimwe kuri podium turakobita umuziki nabonye amafoto mugabo yego bwati rumuri murika intara zose cana domeka duterame dushire hamwe
mu bumwe n'ibikorwa n'amajambere tuyaga amahoro ngo turi kumwe twese ego birashoboka n'urumuri rw'amahoro dukora ivyunguka imigambi yunguka kari kuburamo none objectif y'urumuri rw'amahoro ni gukora ivyunguka none tuzoshika muri 2040 tuzoba igihugu cifashe gute muri 2040 tudakora ivyunguka ubu no mu diaspora gutelefone zo ngo ni ivyunguka erega nubu ahubwo terme y'ivyunguka gusa ndayidandatse nukuri rero ubu ni ivyunguka gusa muri leta kubera none ivyunguka uraje arico ni ivyunguka yene ni ganyaganya unkenereye iki dufashanya gute inyungu sugufashanya dukorana gute ntidukorana okay twuzuzanya gute bazi kazwari sawa urankeneye unkenereye iki baraje nkeneye yuko nuko sawa izo nizo nyungu zawe nani nyungu zanje niza ivyunguka vyawe n'ivyahe nkeneye ibi nibi sawa kwivyo ari ivyunguka iwawe nanje ivyunguka vyiwanje n'ivyahe urumva ni ganyaganya yego ishoye nico kintu umuririmbyi akeneye uno munsi kera hari ibintu by'umukuru w'igihugu barabatumira ku kirimba hari abantu nzi batumira abaririmbyi ego kubera kera umuziki wari ukomeye kubera ku apana ba Fizo tudere ku mwami umwami mbere yuko ajyama hari umuntu yamuvugiriza inanga yagira iki kivuga umunyamuziki rero yamanye urumva kubera cenda afise umuvandimwe wanje papa yari umunyamuziki yitwa Augustin Ndirabika yaranditse indirimbo nyinshi za ubumwe bw'abarundi neno y'abasokuru no yazanditse izi zose za hymne nationale za bapatiri nzenya banzi hymne nationale yose ni muziki ni ndiri muziki suva n'umuziki bavyumva wanashaka ni kambi herekeza nyine cyo umukuru w'igihugu yagiye hanze bahita ka muziki urumva rero yuko umuziki ufise ikintu gikomeye cyane mu gihugu mugabo usanga rero abanyamuziki rero twebwe abanyamuziki nta gaciro tugomba kwiha none mfati ya mbere mu kugwana urugamba rwo kumunyamuziki bamutahura agire n'agaciro yego twebwe kugira tuje mu rumuni rw'amahoro yego naho nyesha ko duhagarara cyane twabanje gutumwako yego nk'abaririmbyi canke twe dukorera mu muziki ntotuma ko abaririmbyi bonyene twebwe je numamagara ntibibaho yego turabivugiye no ngaha ari ikintu gikomeye ari ikintu gikomeye biraba inyungu z'igihugu yego biraba inyungu z'igihugu byiza vraiment untumiye biragenda neza gusumba yego kuko jewe hari ibintu byinshi nzi muri no muziki nafashe umwanya nkavyigako ari abantu bake bafatiye umwanya ko benshi baraba inyungu z'aba personnel yego mugo je ndaba ibintu intérêt global ibintu basi n'umwuzukuruza azora bakavuga natwe bari wanje azokora umuziki twaramuciriye inzira azovuga uti ibi ni basokuru babikoze yego hari bamwe iby'umutekano nubona umutekano tuufise no munshobora kucyana je nawe ngaha hari abantu batahuye yuko umutekano ingene bitegeza kugenda ugasanga bimeze uko ubu namo dushobora kwicarana twunze ubumwe tukayaga kera hariho ama division urabyumva ugasanga ntibikunda ari amakarita mu umuntu atashobora kujamwo muri umuntu ashobora kuvuga uti ubu nyene ndagiye mu Kamenge we ndagiye ku Musaga ungiye guteramira mu Ngagara ari urindi mu Ngagara mu myaka ingahe iri nyuma hari ibintu bitakunda hari abafashe ya mbere kugira ivyo bibe yego urabyumva bisigwe no mu muziki rero nambu no munsi hari abantu ashaka kuvuga tujye n'umunyamuziki hari abantu turiko turagwana kugira umunyamuziki ahabwa agateka umunyamuziki niwe muntu akorera amahera menshi umunyamuziki niwe muntu akorera amahera menshi mu mwanya muto haya ndazi nka performance ya Sadbi yakoze ashobora kuba yamaze kuri podium nta 20 minutes yamaze kuri podium muguravye ingene ya mugabo ndazi uharuye amafaranga yatahanye sinzi ko abonye agafoto ya post nzebukeye yiteretse injya nyinshi Cesha nakabonye voilà
Chwarwa rero amaze ashaka kumara 30 minutes kuri podium 20 minutes ugasanga atanye miliyoni 5 yego sivyo ninde murashaka kuranga 5 miliyoni mu minota 30 ni bake vrema urabyo bisigura iki kano kazi tugahaye agaciro yego ejo uzobona dutamye kugira ama mariage bisanzwe kandi bakavuga bati n'umunyamuziki akoze iyo mariage kandi kindi nega simbizi kindi kintu je numva shaka kukubaza ofete ariko ngene bakunda kuvuga ngo abanyamuziki muri rusangi ngo ntibashaka kubiha agaciro bonyene ubwabo wabona ari kibokora kugira ngo agaciro bakagumane wewe nka agaciro nushaka kuronka agaciro guhiha agaciro kenye nibikunda iyo ukenye yuri umuntu akenye no mu muryango ni ushaka ubukuze ntibaguhanuza oya ni uterura amabido ni uza guterura amakazi nturayibona none ni batuma no dufate nk'ubujemvize note nkaza muri famille nibaza kubwira ati genda ugura amatanga baza bashitsi ibyo bafata kasanga jepeti nga mfisi note ndicaye yego wewe ukenye ne batuma ko ati ngwana tinani wowe busigaye uri mutaha Derisi ngwana Deri ingo baza bashitsi ibyo bafata nawe wiraramiye ni kandi ari wowe uri hafi ari je ndi muto mbega bashi bisigura iki rero uno umunyamuziki agaciro kazoza ari uko batangiye kuronka amafaranga aparamwe mu majambo amwe n'umuntu wakure arabisha amaso ivyo byo kugira bikunde ni imigambi yunguka bariko barakora wara nk'ubu nka Fizo yaragize aka restaurant haje abyo iyo restaurant iteye imbere ikitwa restaurant ya mbere mu Burundi kagenda yugwa n'ama branche hari abantu usanga bafise bikintu gasanga kazware itanguriye nko ngaha kabona yuguriye indi kazware mu Kamenge kazware muhehe kazware niko amabanki yatanguye wasanga banque de crédit do Bujumbura iri Bujumbura sivyo mugabo ubu urayisanga mu Gitega urayisanga n'ama branche KCB yatanguriye muri Kenya ngabo ngaha turayisangayo no mu Tanzania ginduka express ukayisangayo za Eco Bank umva umuntu maze gutera imbere akuzuye nikamuriko ukarabisha amaso niko umuririmbyi n'amakene kuronka agaciro ka vrai nuko ajya amahera bavuga biyitirira mugaje ndashaka ntuharenge kubera iki nimba satubi nyene ya performance 20 minutes akaronka 5 millions kubera iki wamugani nko kuvuze ati Fizo yaragize restaurant kanaka uwo muri ivyo toshagira nk'akantu k'imigambi ibaze nk'akantu wosanga hise ngo dramatic dramati abantu bose bashaka kujayo kubera iki baguma bavuga ati nk'ubu turashobora kumusangayo tuzomusangayo none wumva atari bo bizibiriye imigisha yabo ivyo rero nihugurwa nizo zinyigisho dufise kwanza no kumenya afisa ajya amatike y'indege no kumenya ati baja kumushorera ne bangahe dabo nkabisanga n'abaririmbyi bagiye hanze bataje no ko muteza imbere kandi nivyo rero ndakubwira yuko ibi turiko turakora mbega agence niwe vya vrai canke I don't know je vyo siravyo mbanzi ngumenya kuko uko bigenda ko ibagwiwe tabari gwiwe nashobora kuja ngata mutaha bifisemwo ega ama société yose ari ibintu bita amashare amapart urabyo ama société yose ushaka kubona société yagaze mgasanga harimo abantu b'abanyamitahe ivya société bimenya beneyo kiba kiri important none entreprise ya Satubi mwishorera kanga isura umufana kubera ihugurwa dukeneye rija kuri bose haba abastar barakwiye kumenya ingene bitwara mu ibintu bimwe bimwe haba n'abafana nabone barakwiye kumenya uti je nk'umufana ko je ko mfana naka yego ndavyitwaremwo gute uravyumva kugira ashobore gutera imbere yego niyo mpamvu rero niki nakubwiye warumbwiye cya flambeau ni kamwe mu buciro turiko turahabwa ubwa mbere vyaba bikabera hiyo nyene twe niduhamagagwa mugabo no munsi twaradunye nakubwiye yuko twaratumwe ko mu nama yego twe tumigego iyo nama twe twatumwe ko n'umunyamabanga nyene te ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD no yari yadutumye ko bwari n'ubwa mbere yego ivyo bintu biba kumva yuko umuntu ari kuri ugo gwego go gutumigwa atumira twebwe tukicana tugasangira agaca tubwira ati ndabasavye muzoze kuntera iteka iwashi Makamba niho urumuri urumva ico kintu kiraryoshe vraiment
umva ubona combien de fois abaha agaciro voilà rero duhawe agaciro rero mwe nako il faut pas abuser umwubahwa nejo bundi akazoguha agaciro niwitahure rero ati uca wirimbura kumbe bijya nkira usimwangushe kubera na wene namba yakwizewe akaguhereza umwanya inofupa yuko tuba babandi minyo nashira kuri statut ati nawe tuvwa kumbe bisa rero ko tumenye uti umwubahwa yaduhaye agaciro yego natubwo tumwubahirize urabyumva tumenye ati namba umwubahwa aduha agaciro kangana uko natwe dukora ibintu limite yacu ibiyi iyo umaze kwicarana n'umwami mukicarana iyo umaze kwicarana n'umukuru hari ibintu uvuga ati none abantu bambona hari abantu ushobora kwicarana n'umukuru bakakubonamwo ubukuru ibaze nk'iyashaka ifoto turi kumwe na son excellence shabibaza enda go example shabibaza nka example juste gaye yarakoranye emission na son excellence na son excellence sivyo uraza agaciro kiyongereye kuri we ubuye buvyogorana ko umuntu amwima interview c'est ça mugasimbe shuraba na emission d'abord YouTube yiwe yakikura cyane icayongerezwa no kwizerwa do plus kubera ari kintu ushobora kuvugira ahantu abantu bakizere mugabo kubera kiba cyavugiwe ahantu haciye nyine icyo mukuru w'igihugu muri ico gihe nawe uca wirimbura utegeza gukora ibintu uvuga ati amakuru ntegeza gucisha ngaha namakuru abari sure kandi urako yacete intambwe kajanaje no gukwa voilà urabona yuko ntashobora gufise ubu rero we yaramaze kugenda gusaba irembo bentaragira yagiye gusaba irembo aragira yari turi kumwe turi Igitega nakubwiye twari kumwe na n'ujya mu fiancé wiwe turi nawe comptable wa umukubito n'ujejwe ibigazi abantu bari bahari ava bwa mbere gahere twakorana uko nyine ngapanga uko mugabo no musara umuntu amupangira akaza avuga ati uno ivyo byatangiye kuva ari uko akoranye emission na son excellence bisigura iki namba uno munsi tuko turahabwa agaciro nk'abanyamuziki twebwe twagiye ku izina rya Amical des Musiciens na Amical des Musiciens yamanye ukwiye boss novuga ko ari amafuti muri kahise kayo uno musike iri kirashira ibintu ku murongo uravyumva yego je sinari muri Amical mugabo ubwo nyene naciye ntanga amahera yo kuba mu mambre no musi banyandikiye nuko imodoka yari yangoye gati bateri nari kugitwara amafoto gira bampereze carte y'umumambre wa Amical c'est vrai ikwera ikintu cya mbere dusabwa nuko tuba ini tuba ikintu kimwe turonka aho tuvugira uno musi yenje nga nkavuga ugatwe kiwanje nkavuga ibyo mvuga hari gatagaciro bironka hari ibintu bimwe yadukenera tugenda nka cadre imwe nk'ikintu kimwe kwera ico kintu kimwe nico gica kiba considérer uravyumva kwe uno munsi barakenera kutwiyumvira ko ibintu vyotuma dutera imbere do plus gace bazatune tubakurahe nico twabajwe muri ya nama yego ati none mwebwe bimeze gute ivyanyu yego iyo nama ya mbere aho twace dutumigwa mugabo mu nyuma cyo dukora ibintu nkishira hamwe hariya duhabwa mu kwerekana yuko dufise agaciro abaririmbye avant hatangiye Love Music Love Music ibara performinze achakurikira Satbi oya bose ni bon public yari sawa acharirimba Rose Muhando bari bamutumiye kwara Makamba hajya buya Makamba na Tanzania barafise ikintu bita ujirani mwema n'abantu bambere babanye neza Makamba abanyamakamba n'abanyaki Tanzania Kigoma cyane kubera hajya rero na championnat iziba hariya yo kumupaka ya champion ibera ikunda kubera hariya ni bon babanye neza cyane abanyamakamba n'abatanzania niyo mpamvu ubona baci batumira na Rose Muhando aze uravyumva usanga rero twebwe dushoboye kuririmba nyene icubahiro ariko umva Satubi yaririmbye ava yuko nyene icubahiro ashikiriza ijambo rikuru ahejeje gusa bashe baduhamagara twebwe tuduge kugira zimye urumuri urumva ko gaciro dufise
muriko muri hagateka nituruko turakiha basi bariko barakaduha bariko baradutahura yego kandi ibi ntivyikoze tumaze imyaka n'imyaka ibiganiro dukora ngaha hari abadukurikirana bakumva ati ikino kintu n'umuntu avuze nico iki navuze Simbizi avuze nico ati kino kintu ndumvamwe akantu ati reka rero bano bantu tubarabe ivyo bakora twaragiye hajya batubwiye twambara impuzu zera turazambara tuza kuri podium na discipline nyinshi kandi nyinshi turaririmba duhejeje turamanuka uravyumva ibintu yimeze bon biri bien organisé yego bisa neza igihe cya flambeau biba bigoye kuronka na chambre kubera abantu baba baduze bari benshi cyane kubera twebwe twaduze turi organisé turi nka organisation turi umwe baraturondereye aho turara urumva akamaro ko yuko tuba umwe nicyo bita unité naho tuba tudakundana hariho ikintu abaririmbyi bakunda kuvuga ngo dukundana naho tuba dufitaniye amabifu babarondera bazirundira muri ririmbyi mugabo turi n'umuririmbyi no muri chambre turararana mufitanye bifu yego none bibaye ngombwa yuko bwate amachambre yabuzemo muraroko ntavyo kuvuga ngo bifesi na dramatique urabyo hajya mwese c'est ça rero niyo mpamvu nakubwiye yuko ibi bintu uno musi umuziki aho ugeze naho uri kuraja for real tuko turumviko uribuka yuko ari n'ama concert ikaraba urabona nk'ubu haje Vestine na Dorcas ikintu kibabaje uno munsi balvera bande bariko barapostinga bavuga bati comment est-ce que muri ko muravuga abantu bamwe kandi harimo n'abandi baririmbye y'abarundi amapage yose muri ko murashira ko Vestine na Dorcas hariho balvera hariho ba ipendo ba divine light bose hamuko nta mapage ariko arabashira ivyo bivyerekana yuko ari hano hagwaye uribuka show ya Christopher ya Rotrante ngiye twasemereye ati kizire kazirizwa yuko uwo muntu aza kwikorana concert nga erega uno munsi vyitwa yuko naho enda kwereke uno munsi tangaza makuru muri show ya Christopher ntikiravuga Christopher irikiravuga baririmbye y'abarundi wambe twatangiye tubona bifest na drama arebe ngo bari kuri mu nyuma sinzi ingene vyagenze ngabo twabonyemo love music bipostinge ko barimo twabonyemo Rinoji twabonyemo with design bisigura yuko no mustangaza makuru rica rifatiraho turabizi neza yuko ari Vestine na Dorcas concert ni gwabo mugabo itangaza makuru y'u Burundi ni mu importance kabara kajye kuko bajya abarundi bari mu giteramo bavugwa sivyo maybe sinzi ngene mu bantu ba gospel ngene bipanze ngabo nkajewe sinoza ngaye imbere ya ecran zo kumbaza ibintu bya Christopher kwa nta makuru yemfise mugabo rero shenga ho mbadije amakuru ya love music abantu bashaka kuri imbere ya nyine cyubare mukuru w'igihugu with designer twari kumwe muri flambeau Rinoji twari kumwe muri flambeau umva baririmbye bakora batatu bose twari ego nivyo bose mwana Rinoji with designer love music bose twari kumwe muri flambeau dorape uno musa baririmbye barimba imbere y'inshobero mukuru w'igihugu bagaca bahagwa kandi n'agaciro ko kuririmba ujya mu nyamahanga maybe ego birumvikana aba investisseurs buno munsi for really gushaka kuri no muntu otanda kubwije ukuri nta muntu no hanura gufata risk ngo nategura igiteramo cy'umurundi ngahe Bujumbura ruguru vyo kunda yago umukombozi wa mudugana ruguru arakunda nk'imakamba uteguye show ya mukombozi ubura abana aho bakwitse yego uravyumva nukuri ntoro nkaho kwiza abantu mugabo ntoco bazane Bujumbura ngo mbukoresho ngomba nkore ngo show ngo yande nandi ngo tufate kujya nyene love music show nyene yari gukunda Bujumbura yari ya dramatique na bifes yego ngabiyo baravyansi sivyo tuja rero kuri show izoba muri mu love music na with designer na Rinoji sivyo nabonye canke harabandi nabonye ndavuga ko hakiri indi surprise et voilà urumva rero dufate nk'iyo concert yabo batatu umuinvesteur kugira ashobore kubakorera concert abo gusa ari batatu nta content bafise nta kintu special
byarigeze kuba vyokunda Fizo na Satubi bakigira ma bras de fer byari bigukunda muga ivyo vyene baravyishe kugira baze abarundi barakunda ati kintu hazoba hari iki niyo mpamvu rero kugira utegura isho y'abarundi uca witiza umunyamahanga yego mugabo ndakubwije ukuri uzoze basi muri concert ya Christophe uzondihira uzosanga bazoba baje kwinjoyinga indirimbo za Barinoji zabande nibo babaje ujya munyamahanga niyo ya specialite gusa bawongeyemwo nk'agapiripiri nyene mu isosi bisanzwe ihari yego kuko uno munsi biragoye yuko umuririmbyi yova mu biragoye yuko dufate nk'umufana w'umuririmbyi yego wana nk'ubu dufise ibibazo by'ibitoro déplacement ushira kwa mabiba bigoye mugabo umuntu ashobora kuvuga ati ndemeye gufata risk nzoriha taxi ya 100,000 uwo munsi kubwanaka biragoye vraiment ndakubwije ukuri udashizemo akantu special biba bigoye ati hazoba hari na ni nk'irya shoya yo kuri Messi voilà show kuri Messi arabonye yuko yari show y'abafizo nabantuze barakoze vibe barako bakoze vibes mugabo urumva bajya bonyene ariko ari kujya ngino babwiye ko basubiye kuri Messi nta muntu umwe ari kubona ndakubwije ukuri kugira bikunde bisaba ukreya ikintu uvuga uti ukreya buzz ukreya iki ukreya ma content tu vois mugabo kuri uvuga uti ngomba nkore show ngaha ibijumbura ku murimvyi w'umurundi ndakubwije ukuri biragoye mugabo naho ntibigoye cyane turiko turavyubaka petit à petit nambura munsi turiko turagwanya ugaje nabonye simbizi abaririmbyi bo mu Burundi batangwe guhabwa agaciro hanze nko nabonye muri show ya Yago azosora album harimwo dramatic oya par contre harimwo Daboje na Kiri kwego mwana dramatic naho niyo yaramaze iminsi dramatic et voilà ibi rero hariho ikintu bita ubucuti turiko turarema sivyo yego kandi ibi vyose twe tubifisemo uruhara uravyumva yego tubifisemo uruhara ibi turiko turavyubaka entertainment turiko turayubaka imipaka yari ihari tugenda tuyisambagura ikiryoshye rero indongozi ziriko ziravyinjiramo yego indongozi ntizusaba ngo tuba abanyamugambwe yego vraiment kenshi bayitinya ngo urumva barabazi ko muri baririmbi barazi ko turabaririmbyi ingwane baririmbyi bacu avant baca bagomba kucika abanyamugambwe tuba akazi kacu n'agahogo kacu twebwe nitwe barundi dushobora kwegeranya kora akazi kawe neza yubahe urumva urazi yuko politike zacu zo muri Afrika je ndi mu mugambwe uyu cyangwa kuba umwansi ucume ngo ndi umwansi ubundi twebwe tuyoboka indongozi tugira kuri programme y'igihugu programme y'igihugu imeze gute nuko 2040 cyari igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere muri ico gihe rero ivyo bintu ugira bikunde niki abatwara umugambwe ni bande ni SNDD-FDD programme ya SNDD-FDD ni yahe ni okay tobe nk'abanyamuziki turihe turi positionné hehe cyo twibaza yego kuko iterambere igihugu gitogora SNDD-FDD abahiprona barakora imigambi yabo abasenere barakora imigambi yabo kandi iyo migambi yose tegeza kujana mu ntumbero y'igihugu igihugu gitwaga n'umugambwe ari umugambwe utuza kuri ku butegetsi yego rero ibintu byose bitegeza gufata intumbero y'igihugu kintu cyose gikwiye gufata intumbero rumva rero ingwa kuko dutera imbere rero twese dukwiye kwanza guhindura iyo mentality tumenya ati intumbero y'igihugu ni yahe a partir y'ivyo nyene rimwe nambo no musi jewe naraduze imakamba manukane imikeke mama avant urumva yuko twari nk'abantu baba exploiter yego twiyumvira yuko ivyo dukora tagaciro bifise yego mugabo je ndavuye Bujumbura ndaduze Makamba manutse ndahitanye umufuko w'amakara cyangwa ndahitanye mu rumonge ndahitanye umukeke ndahitanye iki ati mama mvuye mu vyunguka uravyumva ivyo rero niyo aho muri 2040 iyo detail yonyene irashikana neza muri 2040 kubera bica bisaba nkore cyane ni cizere cyo nyene ava nta cizere cyari gihari mugabo no musi cizere kirahasi uravyumva bisaba rero tube uni tubumwe
turi hamwe tumenyera ibintu rimwe n'ingoga ko rufata uruzurabe nko muri groupe ya WhatsApp uno munsi hari ibibazo by'ibitoro sivyo usanga hari ama groupe ndangira igitoro amakuru y'igitoro aho kiri sivyo groupe yo guri bari groupe igitoro aho kibonetse muronkera inkuru hamwe ate kiraje ingo mutonde canke nyaruka ngaha ati nta miduga ihari yego ata groupe nimwe urimwo ntuba inform ntatumenya uravyumva rero tumenye rero aho tugeze biriko biraza ivyo twagiye turaharanira uribuka umunsi tusengerwa na Prophète Modeste yambwiye ati ndagusenge ijambo ryawe ico ushikiriza kize kiragira ingufu kandi kigera kure niyo masengeje ivyo yagusengeye je ntavyo nzi yarasenge naje nuko nyene amasengesho yankoreye yanyaturiye ko yuko ivyo mvuga bigera kure warabonye yuko narasabye yuko show ya Christophe atoyikora wenyene byarabaye wumviwe bukeye nkivuga iryo jambo twatumiye mu bintu bikomeye cyane n'ikinyamakuru yaga biga binyamakuru hano hari ibinyamakuru ino industry yakiragabuye yego n'ibinyamakuru biragabuye yego n'inyungu z'ibinyamakuru ziragabuye hari abaronderera inyungu mu mavyuzi hari n'abantu usanga bifitiye ama projet yabo bakora yandi yego naho ikintu coro nk'amavyuzi abiri ntaco bibabwiye mugabo baza kwiretrouva nabone hari ahantu bagera bakabakwense ugasanga twebwe kubera social media ingene imeze ubu social media urazi hari abantu namanda bivuga ari abantu yagiraho ijambo yego naho iryo jambo ugasanga hari abantu batari bakwiriye ijambo mugabo ugasanga bivaye na influence bagisa amaraso meza bafise mu bantu ugasanga ijambo bararihawe yego iryo jambo rero naho burifise ushobora kuvuga ikintu gikumvigwa babikeneye yuko kumenya ati naho ujya muntu bimeze uko ikintu kiwanje giciyiwe byo yabyiza gusumba yego mugabo cyahise rero icyo bita ihugurwa umuntu atahure agaciro kico fise je ndibuka twarigeze ndamaze kuja mu nama sha kuri zibi muri système des nations unies narize ibintu bikomeye kandi nkabigendera kandi iyo ntaja muri nyanama hari amakosa menshi umuntu abakora atazi ntaje nshobora gupostinga ikintu imbere yo guposta ikintu mbanza kuraba muri societe uza kucakira aza kucakira gute warashaka je ndashobora guposta ikintu nikimpungabanye mugasanga wacakiriye kiramuhungabanye uravyumva niyo mpamvu je nka kenshi ibintu bya vie privée nta muririmbye numwe ninjira muri vie privée yiwe ni ibintu nyene abantu basanzwe bazi bijyanye yari umurimbye dernièrement yasanze inbox ama audio menshi nk'igihumbi uguma umvuga uguma ugura iki mfite inzigwa namubwiye ati bro this is the entertainment uravyumva no kugirira inzigo gute ndiko ndavuga ivy'imiziki yawe ahubwo nyene wa mugano utari kuramuvuga ntabantu ntamwibagira muga plus umuvuga ati wewe akazi kawe yeka ravuga ati ngumaze amezi abiri ama media yose uvuga jewe ndamubwiye ati sawa merci beaucoup c'est-à-dire umaze 2 mois ndiko ndakuvuga umaze 2 mois hari ama contenu sur tamati uraza abantu bifuza yuko ndabavuga nabo hari abakobwa nzi nka Davis Morales yemera kambara urukareso gwirabura agafata imibi akarondera batune simbizo nazo mvuga cyari kuri amadega kugira nicare nganda mu depate ko mvuge nkujya mare nk'iminota ikigendo kibe gwiwe kwara ngara abantu ngatwe unshize muri caption content iduga yego babyo kasanga je ndi muri caption cyo kimwe nuko wowe ukoresha uyigani yego kasanga rero wewe uri umuririmbyi hakushuje muri studio ukora imiziki ko yari iyo miziki yawe ugomba kwinjira mu kaziki wanye dansoka jambwe ati okay rekeri izi story yawe ndayihagarike reka ndondera abandi nivugira yego cyiza muri cyo gihe ni amara y'amezi abiri akurikira atamura mubaza ati bara mwene wacu none kwatabishasha
uramaze kubona umuntu ingorane dufite twebwe barakubaza ati hatabishasha uhejeje no gushirako album kubera iki ivyo bishasha nahora nza kuri casual nkamara isaha yose ndiko ndavuga uko uravuga wewe Wasanga n'indirimbo yawe haniyo batse. Mugabo ufite kwenda kuvuga so umuntu akiyagenda kuri YouTube arakuravye n'indirimbo yawe ntayaravye kubera ibishe. Kubera nzanga kuri YouTube nkavuga ati kujya muharimba indirimbo zibishe. Canke yandika imistari igoramye. Wewe ugasha bikubabatse. Okanca ninumira. Dansoka rero. Abahora baza gukuraba kubera ivyo ubona hagenda bagabanuka. Basanga n'inguvu ziraheze. Yeah. Je ndamukunda Diamond. We Clara ipanga kiyibisha shapo. Usavugwe bamwivye shapo mwanyibye shapo c'est comme ça bon Jenny baza ko simbizi harageze vraiment harageze ko oya ni buke kandi ki risque rien na rien jewe vraiment risque yo je sinza abana banje ibyo bazoba muri kazoza korera mu muziki sivyo nukuri for real sinzi abana banje bazoba me bashobora gutungwa ko murandaba nka kamwami kadushize mu muziki gace kagira uko gatambuka vuga ati umwana ashobora kuzoba nk'aka danseuse keza canke kanyamuziki umwana rero nk'uyo rero ntamucirinzira ndise wiwe naronse amahirwe yo kuba mu gihe canje nk'igifise utuguvu sivyo iyi influence mfise hari imyaka ngeramwo yashaka akaza ubunyana ashaka kuvuka ibipeti bishasha bifise inguvu kunsumba agaciwe karuma ni ahandi no munota peut-être ni kubera maybe Lega no gusaza zosaza. Ndiko ndanagenda. Ubundi nzi imyaka 30. Muturagiye. Mu misi iri imbere nzoba namaze kuva mu bakiri bato. Nsigaye nanje nja mu nama z'abatama. Z'abantu bakoze. Voilà, buke ndiko ndagenda. Yeah. Rero uno mwanya muto nsigaje. Ashaka n'umunsi umwe. Maybe numwanya muto none n'amasaha n'amasegonda ntabimenya. Mugabe ijambo ryo rirahaguma. Kera bavuga bati les paroles volent mais les écrits adonnent. Mugabe uno munsi on a numérisé. Les paroles ubu ziba digital. Izi paroles ziraja ku maso ziraba registre zigabiko. Iyo niyo jambo pandi bijyatwa ibyandikwa kera nivyo byasigara. Mugu byandikwa nivyo bigenda bivugwa bigasigara. Ivyo mwafasha na kamera nivyo bisigara. Urumva rero byo babaza umwana wanje akoze umuziki mu myaka iri imbere se wiwe yarigeze kuba higiye yaranasengewe na Prophète Modeste aranyaturira ko inguvu z'ijambo hamwe iryo jambo sindayikoreshe mu guhindura ibintu ku buryo muri kazoza ki umwana wanje ni yakora umuziki bizomubesheho byo mbabaza big up sana asante sana mama wakoze cyane nawe tuzekora prochaine fois uzoza abaririmbyi bahindutse kubera oya bariko bahindutse complètement abumviriza ni kimwe abumva intumbero ega none aho baza ko twage turari dutumigwa mu nama ni haje abaririmbyi bose batumiwe bose ntibaza nabaje canke hariho batumiwe nabaje hari si bose bari batumiwe bari bitavye mugabo la majorité baraje kubera mbo kwasteri yagiye yuzuye abandi babapakiye mu ma double cabine abandi kakaye utwe twaramaze gutahura ko twagiye turabeshwa ubu twaramaze kumenya yuko igihugu ari gwacu tubwirizwa kugira ku ntumbero umva twebwe nyine twaramaze ko tubwirizwa sitegeko baduhaye donc mwe mubwirizwa nta wadutegetse twaribwirije mubwirizwa guparticipa mu nyungu z'igihugu mu guparticipa mu nyungu z'igihugu sukuja mvuga rusange hariya oya jewe jenyene niyumvira imigambi nteze imbere mba nteze imbere igihugu kuko ninugurura ibutiki si je se mavumba zo yigendamo hari umuntu nzotora ndamuhakaza aticara ngaho ndandaritse je mba ndaye nikorera imiziki yanje ninugurura restaurant nzohakaza abantu ego ninagura ububajaji canke imoto ngadishira mwibarabara nzohakaza abantu yeah nugiye wa bajaji ni atera imbere akagura taxi akagura inkwavu zingahe azorondera umuntu azikurikirana bavyumva izo nkwavu nizagera igihe zigya kine kuzidandaza canke imikoyo kuyigira ukunuku azorondera abantu azorondera ba commissionnaire bamufasha urumva iyo chaîne ndavyumva baheri wanje pa igihugu cyose kigashikirwa ya niyo mishuko dufise numva rero ubunye haguruka nibahaguruke
baje mu bikorwa mu bundi bintu bigenda imigambi yunguka. Big up sana. Asante sana mama. Wakoze no musi ndagusezera sha. Safi sana. Kazwa TV. We want the words. The solution of all truths.